Hola bakunzi ba BTT BUJA TODAY TV kwa mazina ni Denny Stone, behind the camera hari Simon. So ndabizeza neza yuko tugiye kuzobana kenshi henshi muri vyinshi bitandukanye. Nico gituma rero nzi neza ko dukunkurikirana n'abantu benshi atandukanye kuba mizirma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kubakizwa Yesu ashimwe. Kuri babandi batagira ico bizeye muraho, peace. So ndabibutsa ati nimwe bagiye gukora subscribe, like, share and comment. Hanyuma uno munsi namutumire je mfise kubera ko umutumire wanje uno munsi nimwebwe muri ko murankurikirana uno munsi kuko ndabizi neza ko muri BBT BUJA TODAY TV arimwo papa wanje, arimwo mama wanje, mushiki wanje, mukuru wanje, mutoya wanje. Niyo mpamvu nzi neza yuko muza kumfasha kuri bino bibazo bisa nko kumengo bikomeye, ariko turi kumwe ndabizi neza ko biza gutorerwa inyishu. Byari twahuye n'abanyeshuri twigana kera muri primaire. Hamanye numva twaje guhura tumaze gukura, twaganira ibintu byinshi cyane bitandukanye. Sa muri zo bintu byinshi bitandukanye harimo ibi byari bishimishije, hariho nibindi byari biteye agahinda ndetse byababangamiye. Mucamake byatubangamiye kubera ko nagiye muri abo onya narindimwe. Sinitayeho rero ku bintu byashimishije, ahubwo nitayeho ku bintu byatubangamiye. Mu byo bintu bitubangamiye rero ni ibintu 10, ubwo byabangamiye abantu 10 batandukanye. Kuri uyu mwanya rero tugiye gutangurana n'icambere cyabangamiye umukobwa. Ubwo niho bawumva hari ikintu kimwe woterera mu byabaye ubishira muri comment kugira ngo nawe nyara ko aradukurikirana abashe kumenya ingingo agomba gufata ikwiye. Ubwo cyamubaye ko ikintu cyamubangamiye ni NKOR'IKI. Justin vanakubwira ariko urirengagije neza cyo kundi umugore w'umuntu. Erega menye ko namaze gusezerana n'undi muntu ufise umugabo mu nzika. Avera ubuzima bwanje. Noneho ubuzima bw'abantu bw'iwanje. Ariko urabizi ko ari igisobanuro cyane cyo kuba. Uretse ukuntu wankanze. Navuye hariya muhira nza ndiruka nibaza ngo ari ikintu usanga. Avera. Ndagukunda. Gerageza utahura ibitekerezo byawe gusanze. Justin, urimvira yuko ari we muhungu wenyine wankunze muri iyi si. Bose boca bifata nkuko nawe witwara. Warankunze nkuko abandi bose bankunze, ariko ndi umugore w'umuntu ibyo ugomba kubitahura. Ibyo bintu by'urukundo byawe byikuremo bihagarike. Kandi nzira imwe yonyine Avera. Kandi akeka nicyo kintu cyo nyine nukora kikanshimisha. Yifate. Uko amaso yanje ntiyobaho yihanganira kubona uri kumwe n'undi muhungu. Umva ko bire Justin inzira zabaye kugira ngo abantu bazicemo. Ca mu nzira ushaka. Ibyo ntibinda. Justin nzo gushimisha. Justin ushaka gukora iki? Yes. Nobikora. Justin uri umusazi urakomeye. Nyine nditeguye gupfa ku bwawe. Kimwe nakubwira mushiki wanje, uyu muhungu ntakazoza gushakira mukuri. Yego. Kubera ko uno munsi akwegera ngo aragukunda. Undi mwanya azogusaba ati ngo reka uzogira divorce maze tubane. Oya, nta mpamvu uno munsi yotekereza kubana nawe we. Mugiye wari yarakigufise atigeza byumvira. Ubunye uri umundi muntu. Tangura wige ubuzima bwawe kubaho wizera kandi ntukango no kuba gutishira ngo azokwiyica. Umuntu wenyine yabashije kwitanga ku rupfu ni Yesu wenyine, na wundi muntu ubonye yobikora. Sasa ushobora kumugirira impuhwe uvuga ati ngo ashaka kwiyica, reka ndamugirira impuhwe basi dukundane tubikore twihishirije. Umenya ati ubu ufise umugabo, ni wamara ujya mugabo ni yaguheba ukabana n'uyundi muhungu, ujya mugabo nazo ushaka umu ex husband nazo ushobora kandi akugarukeko bigubera ibya biri nyene ubuzima. Niyo mpamvu rero hari igihe ari ikintu kimwe kiza rimwe ryonyene nko gufata ingingo igoye gusa biba bikwiriye. Ndazize neza ashaka mushiki wanje, ari abo papa, aba mama, bashiki bacu, bakuru bacu ndetse n'abandi bato bacu barakora bikurikirana. Ndiziza neza yuko turi kumwe nawe, gusa ntutekereze kugerageza gukora ibyo kosa ryo gutuma umugabo wawe
ugenda gusubira ku muntu mwakundanye mukira abajene. Ndabibutsa ati amazina nanje ni Denny Stone, behind the camera twari kumwe na Simon kandi turabakunda cyane. Mwirogera gukora subscribe, like and comment without forgetting share. Turabakunda cyane.